iteka bakunzi batevye isanganiro kubana namwe muri ano makuru muri mibwi kirundi twera ku ngingo zikurikira uguhahamira itunga gihuse biri mu barundi bamwe bamwe ngo biri mu bituma incabwenge z'igihugu zigira kurondera akazi mu bindi ibihugu byashikirijwe mu nyigisho zatanzwe na Patiri Dieudonné Nibizi mu gikorane c'amasengesho yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu hari mu ndwi irangiye. Harategekanywa muri kazoza kuzotangwa urucanco rw'indwara ya malaria mu ntumbero yo kuyigwanya byashikirijwe na muganga Sinarinzi Pierre arongoye umugambi w'igihugu wo kugwanya indwara ya malaria mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uno wa mbere. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi. Tase kubaha ikaze murano makuru uguhahamira itunga gihuse riri mu barundi bamwe bamwe ngo biri mu bituma itunga iterambere ry'igihugu risubira inyuma. Ivyo ni byashikijwe na Patiri Dieudonné Nibizi mu gikorane c'amasengesho yo gushimira Imana catunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu ndwi irangiye. Mu nyigisho yatanze yaribukije ko uguhahamira itunga gihuse bituma incabwenge zigira mu bindi bihugu hakaba no kujya ibiturire. Jean de Dieu irakoze. Yisunze ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Mariko ikigabane cya 3 akarongo ka 25 Patiri Dieudonné Niyibizi yagarutse ku bintu bituma igihugu kidatera imbere. Muri ivyo agaruka kuguhahamira itunga gihuse akavuga ko bituma incabwenge zigenda mu yandi makungu abasigaye nabo mu gihugu bagakomeza agatima ko kwitwararika ivyabo vyonyene. Mu bihugu bikenye si twebwe twenyene bamwe bahurumbira kuja hanze guhunga ubwo bukene ha gukora bashima kugenda hameze neza atari bo bahagize neza kandi abakora ivyo nababa barateye imbere mu bwenge abasigaye baca barondera ingene botunga binyarutse bituma rero ibihugu byacu bikena gusumba usanga vision abantu bafise ari bonyene. Avuga kandi ko uko guhahamira itunga gihuse bituma mu gihugu haba ingendo yo kugigiturire ibizingamika kubwiwe ineza y'abanyagihugu. None iryo tunga ryihuta rituma benshi batituka bagata ubuntu bagatatana umuntu agasigara atakiri umwe. Mbega ubona uzotangura kurondera ineza y'abarundi ryari? Tuzokwibagira ryari ko duhembwa? Tuzokwibagira ryari ko hariho umwisho kugira ngo dukore umutima uri mu bikorwa? Tuzokwibagira ryari ko dukorera amahera kugira ngo dukorera abarundi? Erega ntidukorera amahera, dukorera igihugu. Twibagira ico kintu kuko gituma tuba corrompu. Mu bindi bibangamiye gufatana mu nda mu gihugu avuga ko harimwo agatima kuko umuntu yigereranya n'abandi. Arakoze mugenzi wacu Jean de Dieu irakoze. Mu gisata c'amagara y'abantu naho indwara ya malaria iravugwa ku buntu mu mavuriro yose y'igihugu. Muganga Pierre Sinarinzi arongoye umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya malaria yabishikije kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru ingene bofasha mu kugwanya iyo ndwara. Muganga Sinarinzi asaba abantu ko boja kwa muganga hakiri kare bacumva ibimenyetso by'iyo ndwara. Uyo muganga akavuga ko ariko haratunganywa muri kazoza kuzotangwa urucanco rwa malaria. Tumukurikire. Leta y'u Burundi isanzwe ikora ibikorwa byo kuvura abantu bose bagwaye malaria mu mavuriro yose ya leta ndetse n'amavuriro akukira amashengero canke andi mashirahamwe aho hose leta iratanga imiti kandi itanga ku buntu kuri malaria isanzwe. Nakaryo keza rero kudufasha kandi guhimiriza mwibutse abenegihugu ko bahamagariwe kuja kwivuza bacumvise ibimenyetso vya malaria baje kwivuza hakiri kare batarasinzikara. Bizotuma bacaronka imiti bapimwe kandi bamwe bavugwe ku buntu baronka imiti nkuko leta yabitegekanije.
hambavu y'ivyo musanzwe muzi ko leta y'u Burundi yafashe abaremesha kiyago nk'abakozi bafasha mu kibano kuvura indwara zimwe zimwe na malaria tutayibagiye. Nakaryo keza rero ko mudufasha kumenyesha abene gihugu ko abaremesha kiyago bavura malaria kugira ngo babiture batarasinzikara, kandi aho hose imiti bacabironka ku buntu, bagapima ku buntu, bakaronka n'imiti ku buntu. Muri kazoza twifuza gushiraho urucanco rwanya malaria, kandi nta gisivya ko amashirahamwe afashanya na leta y'u Burundi bamaze kumva ko umugambi ukenewe kandi tuzoshira mu ngiro turi kumwe nabo. Twibaza neza ko atagiciyemwo mu mwaka uza mu mpera z'umwaka, mu mpera y'umwaka wa 2024 urucanco mu Burundi ruzogamaze gushika, hagize igihinduka naco tuzokibamenyesha. Tukivuga ibijanye n'amagara y'abantu, abantu baharugwa ku majana 9 nibo banywa ibiyayuramutwe hano mu gisagara ca Bujumbura, bakaba hanini bagize n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 35 nkuko byashikirijwe na Raphael Ngendakumana asanzwe arongoye shirahamwe Olcos rigwanya ibiyayuramutwe. Igenekerezo rya 2026 kwezi kwa gatandatu akaba ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibiyayuramutwe. Raphael Ngendakumana akabona ko abambere bogwanya ibiyayuramutwe ari leta n'abavyeyi. Tumukurikire. Turafise ibiharuro bigera ku bantu barenga amajana 9 bihereza ivyo biyayuramutwe, cane cane bakabagizwe no gwaruka ruri hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 35. Ivyo ni bigaragara mu gisagara cyonyene muri amakomine 3 ageze gisagara cya Bujumbura. Nabafata ibiyayuramutwe mu bwoko urumogi, heroine na booster, hakaba harimwo n'ibinini bataziriye kiroko. Hari abakiri ku ntebe y'ishure babifata, hakaba ariyo n'abatakiri ku ntebe y'ishure. Mugabe ibiyaruro binini n'abahevye ishure, abandi n'abatagiye ku ntebe y'ishure, abandi n'abayaciri hagati. Iyo ngeso y'ugo gwaruka hanini ubwa mbere nagakuku n'abana bakurikira urundi gwaruka. Ibi batangura ngo nije kwinezereza. Ari abana baharawe mu gisagara bakunda kuvuga ibintu ngo amaswingi. Aje amaswingi rero usanga umwana w'imyaka 15 ahera atangura kunywa inzoga, bijya birakura bikaza buke inzoga itabi, akagenda ashaka ibiyaro mu mutwe yibaza ko yongereza iswingi mu mutwe. Abandi bikaza kubera ibibazo bafise mu miryango, gufatwa nabi bigatuma umwana bimutwara mu marigara kubera guhunga muhira agasanga yaguye muri ivyo biyaro mu mutwe. Leta nibifise yofata uruhara runini. Icambere kugira bihere nuko vyotuzwa, barye babidandaza bagafatwa bagahanwa. Ikigira kabiri nuko hofatwa mu mugongo ibigo bisanzwe bifasha abo babinwa encadrement yabo. Ikindi cyo tuma kigabanuka n'abavyeyi gukurikirana abana babo ku munsi bakamenya abana ivyo barimo. Inkuru ya nyuma ya no makuru w'amafaranga harihwa ku vyuma bigendera ku mabarabara ntakwiye kugira ngo amashirahamwe y'ubwishingizi ashobore kuriha neza abahuye n'impanuka. Munyamabanga mukuru w'ikigo kigenzura amashirahamwe y'ubwishingizi mu Burundi Joseph Butore yabishikirije kuri uyu wa mbere mu ruganda rwo guca hirya no hino ibyakozwe n'iryo shirahamwe no kwihweza aho va uburyo bwo gukoresha kugira ngo ishirahamwe ritunganirize abagize iyi mpanuka bibereye. Tumukurikire. Hari abantu benshi baguma twitura bavuga ko datunganirizwa imiduga yabo kugira amasanganya akoreshwa ntibarihe, abagongwa ku mabarabara, abasigwa yarabitavye Imana. Ku rundi ruhande amashirahamwe yo guteganiriza ayo bamwe bita amashamwe y'ubwishingizi nayo ku ruhande rw'isata c'imiduga n'amapikipiki banashaka bakavuga yuko mu by'ukuri amafaranga batoza adakwiye kugira ngo bashobore gushumbusha bose. Ni ibibazo ni imyidogo mu gihe iki gisata ari gisata mu by'ukuri umushinga wacu ugizwe n'ubuhinga bw'ibiharuro. Niho rero twisunze
novuga ni ivyumiro twagiye turakura mu manama atandukanye baguma basaba ati yamara umuti urama woboneka ari uko hakozwe icigwa gishimika bihaho cerekana ati mbega amafaranga amasha amateganiriza atoza mu gisata c'imirengo na pikipiki angana gute, akoreshwa gute, ashumbusha ibiki bingana gute. Rero twasawe muhinga ndamufasha kwa ico cigwa nico bashikije uyu munsi twariko turagica hirya no hino ariko ku rwego rw'ubuhinga ku rwego rwa tekinike si urwego rufata ingingo kuko abafata ingingo bari hejuru yacu. Novuga rero ni ku ntambwe ya mbere icigwa cadushikiye aho twifuza kuko uho ni buri turafise ikintu canditse c'ibiharo cerekana ishusho uko bimeze kandi cerekana indinganizo ivyo kugira ngo ibintu bigeneza gusumba. Iyo ni intambwe ya mbere ikomeye. Intambwe ya kabiri zokurikira ari uko urwego ruri hejuru yacu rujeje igisata co guteganiza nago bavye novuga ntivyasabwe n'ico cigwa barevye bakorera ko nivyo batokorera kugira ngo abari mu gisata bose twese tworoherwe baba twebe turi hagati y'amashi y'amateganiriza canke abayitura n'abandi bari ku ruhande bishika bakagira ingorane bivuye ku makontra y'abasiwe hagati y'uwafashe assurance ujishira mu guteganiza yatanze assurance. Ngaha makuru twe twabateguriye cyarangirira ndabashimira mwebwe mwese mwariko murakurikira mugira ibihe byiza aho muherereye naho butaha.